Bonjour, bonsoir et bon après-midi bivanye naho uriko uradukurikirana uherereye muri uno mwanya tuko turavugana. Ndabisa kandi ko turi kuri BTV Burundi mu kiganiro Be Live Show nkuko musanzwe mumenyereye kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo gushika igihe cy'isaha 10:30 kuri micro ni Danone muko muraganira. Kandi ndabutsa yuko ikiganiro cacu mushobora kukiraba muciye ku ma chaîne yacu agiye atandukanye. Uno musi rero dufite umu invité ari special tugire tuganire. Mbega yoza ko ari inde uraza kumenya uba ndabidukurikirana, uraza kumenya byinshi kuri we bigiye bitandukanye. Reka kwanza mbanze ndamuhe karibu abaramutse, ababwire izina ryiwe, hama aca baramutsa abakunzi ba BTV Burundi, abakunzi ba Be Live Show hamwe n'abakunzi b'ibikorwa vyiwe. Ibindi turabandanya hanyuma. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nitwa Serge Nkurunziza, mu muziki cyangwa mu bikorwa byanje by'umuziki, kubera iteka igihugu canteye cyangwa naje niteye mu guserukira igihugu canje cy'u Burundi cyiza. Hari izina bakunda kunyita ambassadeur. Okay. Ambassadeur de la culture burundaise. Yeah. Yego. Ngira mwumvise rero ni ambassadeur Serge Nkurunziza. Ariko nubwo yavuze n'umuririmbyi iki je ndashaka atwibwire bien neza ku buryo nawe uri kuradukurikirana uza gucugira bavuga gute, uza gucugira wifuza gukurikirana ikiganiro ngo wumve neza yakoze iki mu muziki, ninde nibiki bigiye bitandukanye yakoze ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi nkuko yabivuze. Karibu rero ijambo ni gwawe tubwire kimwe maka hama turaza kubandanya hanyuma. Ego murakoze. Nkuko mwaje kubivuga mu muziki cyo nakoze, ndamaze gukora album zitari nke, hariho na nyinshi benshi batazi, ariko nashoboye kugira album ya mbere ya kabiri ntizamenyekanye kubera ko ntizakorewe mu studio moderne canke professionnel. Iyo nashoboye kugira lancement officiel kera muri 2005 hari muri Novotel mvuye mu gihugu ca Dubai, kuko niho nazikoreye. Inyuma yaho mpejeje gukorera mu gihugu ca Uganda, nashoboye gukorana na societe yitwa Sodetra Burundi irandungika Dubai, aho naherahereje iyo album indimbo 12 yitwa Africa. Hanyuma mpeje kugira lancement officiel nashoboye kandi kuronka indi sponsor, ndabifashijwemo kandi na Sodetra. Ariko nkuru y'umwana isubira inyuma, sponsor ya mbere ya Novotel Bujumbura ni yari yarandungitse mu mahanga iyo Ibugande kugira nshobore gukora album iravye indirimbo maze gukora z'akaranga, atuma artiste twamufasha bishobora gutera imbere. Ndazishikanye hano ati twe twifuza yuko kugira indirimbo nziza ziri kuri niveau international, ati ubu rero rondera abandi. Kubw'Imana bari umuntu yarantwaye gutembera muri Sodetra, hanyuma acavuga ngo boss wa Sodetra acavuga ati wenda kuzi. Niho twaganira gushikaho rero hagira umutima wo kumfasha, ndagenda Dubai ndakora indirimbo ziheraheza album, cyo turakora ama CD n'amakaseti n'ivyo byari bigezwe ico gihe. Ego cyo turaza turakora iyo lancement officiel. Twarakoze na publicité ya Sodetra ku bigo by'indege by'i Dubai hamwe no ku maport ya Dubai, kugira ngo twerekane y'abadandaza baja iyo barangurira ibintu n'ingene babipakira mu bwato bakabizana mu makontener n'ingene babironka ngahe Burundi. Ico gihe byagenze neza. Ngiye guhiganwa muri competition ya radio BBC London, harimo ndi muririmbyi yitwa Juba n'abandi benshi bo muri Afrika.
twarenga 2,500 2500 genre bari ku isi yose muri Afrika gusa hanyuma niho nabona muri selection turi mu ijana ndavuga nije naho no kwiviramwo muri abijana mvuye mu 2000 ni sawa hanyuma rero niho rero twaje muri final nje muri 10 ba mbere hanyuma hageze muri finale naciye imbu wa kabiri abakenya baravuga ngo murundi muramwivye yari uwa mbere hama igihugu caranteye iteka ambasaderi mperekeje gutora agashimwe ku kibuga c'indege nshitse banyakiranye iteka barampa idarapo y'u Burundi ndetse ko no mu makungu idarapo y'u Burundi bayimpaye maze ngeze ngaha kandi haheze iminsi hari ministre nyakubahwa Saidi Kibeya acaratunganya umunsi mukuru mu ngoro y'amakiraniro mu Kigobe aho hari abakuru b'igihugu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo baraheza barampa urupapuro rw'iteka maze n'igihugu kirasohora amafaranga turashobora gukora konsere haraba umunsi mukuru umeze neza ndaronka urupapuro rw'iteka kubera ako kazi nakoze guserukira igihugu kikamenyekana mu makungu ku isi yose nanje kandi nongeye kuronka akanya ko gushimira igihugu canje kuko kuva ico gihe baci baza barantuma mu makungu guserukira igihugu natanguye kandi kugwanira umuziki muri ico gihe mvuye mu mahiganwa naciye nja mu vya chambre de commerce igihe yitwa chambre de commerce hagomba kuza yitwa chambre fédérale de commerce de l'industrie du Burundi ndagenda baza ndi mbe none abanyamuziki tutari muri chambre de commerce baca barambwira bati muraza rero muraza uvuge ibyifuzo byawe wongere witoze ditoza muri chambre de commerce kuko bari bagize chambre sectorielle art et artisan non chambre sectorielle artisan je ndavuga none artisana irimo ngo kubeki art yo itarimo baca bavuga ati rero ni witoze barantora hanyuma cyo ducrea chambre bita chaza no kuvuga chambre sectorielle art et artisanat nivyahagaririye ngaho naratowe kubera ijya pre ya BBC London ndaronswa gutegura Miss East Africa ibihugu 14 by'abakobwa beza bo muri izi ntara za East Africa aho hari umwaka wa ryari muri 2008 ariko itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri Club de Lac Tanganyika. Okay, donc Miss East Africa ni wayitanguje ngaha mu Burundi muri 2008. Yego. Kandi n'imyaka 2009 2012 naratwaye abaserukira Burundi i Dar es Salaam kugira ngo ashobore kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi. Uvuga nakomeje muri bya bikorwa byo kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimenyekane ngiye ntwaye kandi najya drapo igihugu cyamaye. Kandi ntibashoboye kushika umwe yabaye wa kane wundi wa gatatu wa gatandatu nigeze no kumugara kugura imyaka 2 n'igice je narapinga cyane ibintu ko butabaho narapinga uburozi ni nkuko jewe ntemera cyane ibintu vy'Imana ni wavyemera ari ibintu narinzi vy'Imana ubushobozi bw'Imana la puissance et la puissance
ese nabona nk'abantu bafashwe n'amadayimoni ivyo birofana nivyo ko barikiriye ariko bro hanyuma ariko icyo ngomba gushika ko nuko nashoboye kumenya ko ubushobozi bw'Imana buriho kandi ko Imana ibana natwe iba muri twebwe natwe tukaba muri yo kuko ushobora kuyihamagara ikakwitaba ko hariho abantu kanaka batowe n'Imana irabaha ubushobozi bwo gushobora gusengera abandi kugira ngo bashobore kuvamwo imiyaga mibi imyuka mibi amadayimoni reka ko hariho abarozi bakumakuma imizimu kugira ngo bayirungike mu bandi ukabona hariho abakobwa batarongorwa hariho abahungu batarongora bubatse bagaca babomora ntibagire urubyaro abandi nabo ukabona umwe arongoye ugaca umugabo yapfuye cyo ugasanga biriko bikorwa kandi nabo bantu bo mu muryango mu iterambere ryawe ugasanga ari ibintu bitabaho uri kurahura navyo benshi uri kurabibabwira ntibashobora kuvyumva ariko mu ndirimbo yanje nshasha mvuga ingene ushobora gupfa ubona kandi ugapfiraho uwukiriye aha nyene ko indirimbo yawe nshasha nce ndagusaba gatoyi uducishirizeko uturirimbire gatoyi kuba baba batarayibona canke baba batarayumva hama tubandanye ikiganiro nubona ko ngwayijwe ndagwayijwe gukunda nguma nihangana ngo sinkorore ariko senga Imana mw'abantu umwe idukize dusenge iturinde ndagwayijwe sinduka nta kibazo nibaza yuko inyuma y'ikiganiro baraza guca badufasha bayishiremo kugira abatarabibona muze kuyibona nanje ndasavye BTV izi yishiremo cyane impanuro nashatse guha abarundi ishikire message batanze ishikira abantu bose hama tugarutse ku kazi kiwe ku muziki murumva yuko antuka ibyiza byinshi yarabibonye kandi nibibi byinshi yarabibonye kandi bica birampindura menya ubwenge bwinshi menya n'ingene mbana n'abantu menya n'ingene nitwara imbere y'abantu n'icundi ku mana icundi ku mugenzi wanje mugenzi wanje ashika mbega ndiki nije nigeze kumubera Imana nkamukorera vyiza kugira ngo amenye yuko yahuye n'iyo Mana amenye yuko ari mu maboko meza mu bisanzwe ugomba kubaho neza banza ugire neza abo muri kumwe kuko inkundo zawe nizagushikako uzomererwa neza ngira byinshi rero mwagiye mubyumva twagiye tubiganira byinshi bigiye bitandukanye mbega uno musi urubuga rwawe rwa YouTube nigo ugiye kuzuracisha ibikorwa byawe iminsi yose canke hama ucu dusangiza si ufise ayandi ma platform usanzwe ushiraka ibikorwa byawe kugira abashaka kugukurikirana bazoze barabibona ahubwo ngomba kuzobifata vyose ibyo batwaye ndabizane kuri urubuga urubuga rwiwe rushasha yiyiswe King of Culture King of Culture niho ushobora kuja ugakurikirana ibikorwa vyiwe ku ndirimbo yiwe senga imaze indwi zibiri zonyene indirimbo iryoshe urumva ko irimo message ihanura abantu ni naho kenshi ikibazo canje ndakunda kukibaza abaririmbyi bagenzi bawe abaza ati mbega wowe umuziki kuri wewe usiguye iki umuziki kuri wewe uwukora nk'iki kuko antuka benshi babikora ugutandukanye hari abawukora kugira biryohere hari abawukora kugira batanga impanuro muri societe hari abawukora kugira batanga ama message nyene agiye atandukanye kuri Serge naho umuziki kuri we niki awukora nk'iki afata nk'iki mu buzima bwa misi yose jewe Mana yandonkeje kugira ngo nshobore kuhanura abantu mu buzima bwabo bamenye ingene bitwara bamenye ingene babaho bamenye ibigoye mu buzima bamenye ingene bashobora kwiteza imbere sindawufata kugira ngo mbe umustar cyangwa ndondera amasikisi y'abakobwa cyangwa mbe umuntu nyene
ndashaka kumenyekana cyane. Oya, ni nkuko navuga ko nshaka kuba umwigisha yeah. wa societe. Okay. Tugarutse kuri indirimbo nisenga, urumva jo ko navuga kuri muri domaine ya gospel sinzi n'ama message atandukanye. Mbega uno musi Serge nkuko asanzwe afise experience nini cyane, novuga nkuko yavuze ati n'ibintu by'amarozi byarabaye mwo kwa n'ibindi. Mbega umuziki ugiye kuzura duha no guhanurana cyangwa uzogaruka kandi uvuge ati wa muziki bakunda umwe ugezeho uharawe umwe nzoririmba abantu bakaryoherwa. Muri iyo imiziki ibiri nihe tugiye kukubonamo cyane? Nzoririmbira Imana, manura abantu, mvanzemo ubutumwa bw'Imana, ndirimbira igihugu, neza imbere n'akaranga, manure abakiri bato, abubatse, abakozi b'Imana, ko nabo nyine urabona yuko bagwana. Yego cyane. Harimwo aba escro, harimwo abapfa ibintu bitandukanye, no guhanura abantu igihugu muri rusange. Okay. No tugarutse ku muziki wo ngaho iwacu mu Burundi, nkuko nawe usanzwe uri umuririmbyi, urabona yuko ari umuziki novuga ko ugeze ku yindi ntambwe ishimishije, aho igihugu cyacu kiriko kiramenyekana mu makungu biciye mu baririmbyi bene wanyu, niko novuga. Nawe nka Serge nkuko wanabikoze ava igihugu cyacu kikamenyekana, ndetse n'uno musi uri kurabikora, ni giki wumva uri kurakora cyane uvuga ati ikintu nkeneye kugishiramwe inguvu kugire kandi umenyekane gusumba aho ugeze uno musi? Murakoze cyane. Uno musi bazambwiye ngo no musi usanga hari indirimbo zigezweho. Yes. Jinjana nigi. Okay. Uri update. Haba jindu umwubatsi. Ndumu designer. Nije nubatse monima yabaye ya mbere mu Burundi. Iri Mwaro. Igihe bibuka imyaka 70. Okay, ndahabona ahantu guca hari amabarabara. Ige monima nije na yiyumviriye. Ndayubaka. Okay. Yabaye ya mbere. Kandi nije natanguye ibintu by'amadecoration y'amazu ayi Bujumbo, n'ama aménagement y'ama jardin, nije nabitanguye. Hariho natujya tubuye bashira ku mabordure twa noir blanc, n'utundi nyene usanga tuvanze, nije nabitanguye. Kiretse kuba batakibishirako nkuko je nabishirako. Ni byinshi cyane bashaka kumenyesha abantu, kwereka abantu. Yego rero imisi yose je njana nigiye. Okay. Haba mu kurya, kwambara, muri byose. Okay. Kiretse yuko ikintu kijanye n'ikibi ico sindagikurikira. Kuvuga ngo ndirimbire abakobwa, ndirimbe ibintu bitari ivyo. Hari gihe byoba bigezweho. Ibyo nzavyo nzojamo. Okay, ariko nzohanura abakobwa, nzohanura abahungu, nzohanura abubatse. Ni ukuvuga impanuro rusange. Okay. Tugarutse kandi kwijanye na Amicale des Musiciens yongaho iwacu mu Burundi, kuri wewe mbega ubona irikira kora nkuko yagakwiriye gukora, irikira tunganiriza abaririmbyi nkuko vyari bikwiriye? Jewe mbere nabaye n'uwatwaye Amicale, nari muri komite. That's why ndakikubajije. Nari muri komite kera muri za 2002, 2003 na 4. President yari member, je ne kumwe n'abandi bitwa ba Benito. N'abantu benshi. Twari kumwe. Amicale mu bisanzwe niyo yategerezwa gukora byinshi cyane ku artiste b'u Burundi. Bien sûr. Yategerezwa kuba imaze gukora ama projet menshi kugira aba artiste b'abarundi batera imbere. Ku cifuzo je nari mfise ico gihe, twifuza ko twagwanira cyo bita droit d'auteur. Ariko kandi tukaronka ama studio meza, inzu z'amakoraniro zo dukoreramwe ama concert. Urabona kugiza no musi nayiriyo. Ico nibaze yuko nye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yaraye anagishikirije yuko iyo nzu izotegerezwa kubibaho. Ego. Ejo yari yagirishije inama abamenyesha makuru. Ico yaragishikirije. Amina. Ego.
iyo ngoro rero twari tuyikeneye. Hanyuma tugakenera n'ibindi bibanza abaririmbyi bashobora gukoreramo. Voilà. Nuko kandi umuririmbyi niba yarakoze agakora kugeza ku rwego rwo kwasore kuri gihugu, burya bakeneye passeport diplomatique. Niba ataririmba ibintu biteye isoni, ari uguteza imbere igihugu cy'u Burundi, abashobora kuja kudebloka izindi mfashanyo ziza zifasha abandi baririmbyi, abashobora kudebloka ubundi buryo bushobora kuza gufasha imfuvyi, abapfakazi, kubaka ibitaro, kubaka amadispensaire, gufasha abatishoboye. Ntituririmbe kugira ngo batubone gusa, turirimbe kugira ngo dushikanijwe kure, ariko kandi duhejeje tugende kure mu bindi bihugu, kuko twebwe batwakira facilement, byoroshe, tumenyana n'abantu byoroshe, turashobora kuvuga byoroshe, tugafasha n'igihugu gatera imbere. Kandi aba artiste bo abantu batoherera gusa mu muziki, boshobora gukora n'ibindi bikorwa by'iterambere, bakubaka amayizine, bakubaka ibindi byose. Ariko ivyo byose nishobora gukunda igihugu, abagwiza tunga bo mu gihugu, abamenyesha makuru, abanyagihugu badashigikiye umuririmbyi. Okay. Akabazo kanje ari nako kanyuma tuca turangiza ikiganiro. Ndashaka ndakubaze nkawe usanzwe umaze n'igihe kitari gito mu muziki wo ngaho iwacu mu Burundi, ugerageje kuraba umuziki waho hambere hahise n'umuziki w'uno munsi, mbega akanovera ko bakakiri kakandi nyene canke ko bakaratitutse? Oya, na wowe urabibona. Umuziki burya sujya modiyo gusa. Oya, umuziki n'amajambo, message ni message. Uravya message ya kera, kuba dukurira ba Canco, ba Christophe Matata je twarabanye, yavibura ya biwanje, yashikiye iwanje, n'igihe yapfa nije nari mu bikorwa byo kumfasha, bambe ingere yaje muri South Africa, nije namuherekeje ku kibuga c'indege, nije namutwaye, nagira ingorane agapfa, nije nayo mu bikorwa by'amaziko. Yego. Hanyuma message batanga abo abaririmbyi umuziki kera nk'abagore ita Mabano, hariho ba niyo mungere nibaza ko atari wa kera, nk'aba Africa Nova. Yes. Balonse. Urabona indirimbo zabo ni indirimbo zikora ku mutima. Ngo indirimbo ziko zirakoga ubu n'ubundi bwoko bw'indirimbo mu majambo, ariko ziraryoheye amatwi, umudiho, ariko si benshi zubaka. Harakenewe yuko abaririmbyi ko kubaba abarimu bafasha igihugu gutera imbere, tukavuga ibyerekeye ubworozi, uburimyi, kurwanya ingwara, kubaka neza amazu nko mu bindi bihugu, tugahimiriza iterambere mu gihugu, kandi n'igihugu kikamenya ko twege tuvuze amajwi yacu ashika kure, kikadukoresha kugira ngo dushobore gukora ivyo bintu. Hakenewe uburyo kuja muri studio no munsi n'amafaranga umuririmbyi aba yikokoye. Ngira rero byinshi mwavyumvise bigiye bitandukanye, kandi ndabibutsa yuko ikiganiro cacu kiro kirafatwa mu mugongo na Dukuze Microfinance BCAB hamwe na Superbat, kugira ibintu bandanye bigenda neza, tubandanye tubaha ibiganiro biryoshe, mugenda mumenya amakuru agiye atandukanye yo muri entertainment yacu ngaha nyene mu Burundi. Nkuko rero twari turaganira na Serge Ambassadeur Nkurunziza, sinzi yuko hari akandi kantu kanyuma wogira nk'ico ushikirije ja tutavuze twari sanse kuvuga, ugishikirize hama cyo dusezera. Urakoze cyane. Ico noshikiriza nuko abantu bokundana nkuko Imana yabakunze, bubahane, kuko niho bazoronka amahoro. Iyo message iri no iyo ndirimbo. Ibibi vyarengeje cyane
mu karere mu bihugu ibintu biravuga ibintu byo kwicana biciye mu marozi ivyo bintu bihagarare hanyuma nshimira uwo wese yagize icyo akora kugira ngo iyi ndirimbo ishobore gusohoka kuko akanya ni gato sinobavuga ngo ndabamara murakoze cyane tuzosubira hanyuma utuzaniye entreta ni gari twitege kandi indirimbo shasha ndiko ndazikora mu ntango z'umwaka urazi ibintu by'uburyo natera kamo mbere n'abasponsa baze baramfata mu mugongo sinzoba maramaza reka rero tugushimire wakoze kubana natwe ahubwo je ndabashimiye cyane bivuye ku mutima BTV muragahora muratera imbere muze mushikiye no ku bindi bikorwa birengeje ibyo muriko amen imana ibahezagire amen mwakoze okay merci beaucoup reka rero nanje cengira ko ndabashimira muri rusangi wowe wese barikura dukurikirana nizira yuko waryohewe nizira yuko wumvise byinshi bigiye bitandukanye antwe impanuro mwazironse kandi nibaze yuko mwahakuye icigwa yari je mwariko muraganira ndi kumwe na n'umuririmbyi wangawe wacu nyene mu Burundi Serge nkuru nziza nizira yuko tutosubira je ku munsi wejo kandi mu kiganiro Be Live Show kuva igihe cy'isaha 9 tuzoba turi kumwe tubandanya turyoherwa twese hamwe ndabasezere ndabashimira cyane mwakoze cyane merci beaucoup ciao ciao